ndatangaye sinibaza ko ndiko nabwirwa ivyo bintu. I don't think it's I've been told this. Ndaheza cy'ubuzima bwawe. More in Jesus' name. They're going to shift in the spirit. Imana bikutuze mu buryo bw'umubiri. Oh yes. Vugica nyuma. Speak the last. Imana igomba kudu sorry. Imana igomba kutuze mu buryo bwo mu mufuko. Changa ndira gato. Bandanya prophet. Ndira gato because Bueno. My Jesus. My Jesus. Kubera ikintu mbona Imana imbwira ngo agira komanda mu rundi kiyige no hanze. I'm about to send him to start a prayer. Oh yes. I decree and declare. Oh yes. I decree and declare. And I do the best I can do. Kama yamaha. Jarai jarai. Jarai jarai. You are watching Prophet of Jesus Joshua Online. If you are blessed, make sure to subscribe on YouTube channel Joshua Prophet of Jesus and on Facebook Prophet of Jesus Joshua for more updates. Stay tuned. Welcome. Yes, prophecy and oh yes, prophecy. Tantaran tantara. Prophesy. Tantara tantara. The prophet of Jesus. Tantara tantara. I see in the realm of the spirit. Oh yes, I see in the realm of the spirit. We know. Karaish katum jakaha. Dikonda kukweka mwisi mhem. I'm attracting the realm of the spirit. God told me. Kukutuza ikutuze kani ngeri. Daddy. Mundoto nakubonye ko nyine kuramvugishwa. Uno mbyuke. Nagoma mbyuke. As about to raise up. Nasota amucurama maganga ndakubwire ngo ndakuvugishweko. Hanyuma no kunyura ko ndakanga. Jesus. Abatambonye mu ndoto mutangure kurota about to come. Prophecy and prophecy. Oh yes, prophecy and prophecy. Now navuze gatatu. Imani kwa kuduza yongeri kuduza. Oh yes. Navuze kangahe? I've spoken word. Navuze kangahe? I have spoken word. Just remember navuze kangahe? You have spoken. Oh, unachali kuriga changa bihe. Are you still learning? Uzosoma mwaka uri mwaka kangahe? This year. Which form are you? I'm in the fourth one. Okay. Mvuge changa ndire gato. Vuga profino. Imani igomba kuduza mu buryo bw'imwemo. Imani igomba kuduza mu buryo bw'umubiri. Oh yes. Vugica nyuma. Speak the last. Imani igomba kuduza sorry. Imani igomba kuduza mu buryo bwo mu mufuko. Jesus. Anavuze amena imani igiye kuba. Oh yes. Prophesy. Fugamananja Yesu. Yesu. Prophecy and prophecy. Oh yes. Sharai makai. Ari bisambo vya prophecy. Let me walk. Let me prophecy. I'm looking at Ndikondaganirizwa n'isi I'm being told about the realm of the spirit. God is telling me you. Ni wowe iri kwiratwara mu rugezo abandi batagiye bashika ko mu mujyango. Abo mu mujyango kenshi ari abantu bashika bagakwama bagasubira. Na onkere wanje niko vyagenze yateye imbere. Na onkere wanje niko vyagenze yateye imbere gatagira accident uno musi yakira kimafisi. Na kimafisi. Ego. Nivuze n'ibintu vy'amashure ni wowe Imana iri kwirasunika. Nice cenye nimanze kugira bandanye changa ndire gato. Bandanye ndire gato because bueno. My Jesus, my Jesus. Ndaheza cy'ubuzima bwanyu. Oh yes. Ndaheza cy'ubuzima bwanyu. Oh yes. Amen. Listen. Kubantu batabitahura. Those who don't understand it. Ubu nibwo buzima bwacu. Now this is our life. Nari nakuravye igihe waje ngaha gutya. As soon as you came here. Bonye uje. Imana irambwira urabona ibirenge vyiwe. You see his feet. Niwe wenyene ariko arashikira intambwe nini abandi batashitse. Uko nukuri byo nukuri. Usigura ngo nakubajije amashure ku rugezo rw'amashure ugeze. Sibona abandi bigeze kuyashaka. Nice cenye shitana mazo ku university mujyango wa. Prophet. No other person is studying university. We no prophet. No listen. Kubera ikintu mbona Imana imbwira ngo agira komanda mu rundi kiyige no hanze. I'm about to send him to start a prayer. Oh yes. I decree and declare. Oh yes. I decree and declare. Amen. Amen. Can I do the best I can do? Yes. Can I do the best I can do? Can I do the best I can do? Can I do the best I can do? Kama yamaha. Jarai jarai. Jarai jarai. Jatatata jamai. Ndaheza kibikanza vya. Baraga. Ndaheza kivyumviro vya. Salumza lushanda kadosh. Ndaheza kiubgongo vya. Oh my God. Ndaheza kibikanza vya. Oh yes. Ndaheza kibirenge vya. Oh yes. Fuga Yesu. Yesu. Prophecy and prophecy. Prophecy and prophecy. Oh yes. So tuzobandanya muri media tuzobandanya prophecy and prophecy kugeza. Ego. Nyindwi nga 12 prophecy and prophecy. Oh yes.
ndahezagiye ubuzima bwawe. Amen. Now listen, iyo ndiko ndavuga ku bijanye n'imwe mu nuko Imana izo kugira umwe mu bakozi bakomeye cyane muri Sabo Church. My Jesus, God's my gonna make Jesus. you one of the best servants of God in Sabo Sikintu ari Church. genda kikubwiye. I'm Wigeze telling you. kubona mu ndoto. used to see- Ubona ndiko ndagushinga ama responsibility. Ego. It's possible. Professor. Daji kuwa kabiri gihe twari ngaho uri kurasengera bari baje muri ya programme ya Maridi Pray for me. Mijoro wavuze ngo muzoze said- mwabwiye ikintu mugwa kimana bakorera menga hari je Come and write down cyambwira words. Imana mana You want God to ndagomvuga ku buzima And I say, bwanje Lord, cyamvuga speak upon my life. njyana isengesho nako ndavuga nyene kwa ku masenga nabwira Imana mana nyimba nkunda uno musi urungi kumuvugishwa ku buzima Today bwanje send the nabwira ati nimba nkunda life. uno Then I musi say, urungi if you love kumuvugishwa me, avuge ku Lord, buzima bwanje send a ndatanga prophet to speak sinibaza upon kaita my ndiko life. nabwirwa I'm ivyo bintu amazed. I don't think it's I've been told this. Shiri bigasa hejuru. Pale shama. Maraka tabaya. Now God said, Mani na igihe puti. kibuzo uzogira ama responsibility. Wait. Great responsibility. Zoom. Zoom. Listen. Something's Umviriza, taking place. ikintu kimwe kiko kirakoreka. Nabonye ndiko ndavoyaja gato mu isi. I seen me moving the realm of the spirit. Ndiko ndavoyaja mu isi imwe. I was moving the realm of the Ndiko ndagenda spirit. mu isi imwe. I was moving. Then now I go somewhere. Amandagiye ahantu kanaka. Ndiko nja oha. As I was going, God said, Mani iravuze. simbandanye gusa mvuga kuri we. Can I continue to speak Subire about gato. you? But I'm gonna Aho go back. nasubiye, When I came back, nasubiye kote ya mama wiwe. I found to the side of your mom. Kenda yo prophet. Mbandanye change ngarukiriza nga. Can I continue with the beat? Mbandanye change mshike. Can I Kenda yo. continue Nina with viwabo ndajuwanyu. Ndaheza cyo musema bwawe. more in Jesus' mighty name? Some people ni bande bakeneye ijambo ry'Imana Only mukanya the word turi. of God soon shall learn. Igute mukibaza ko mukeneye ijambo ry'Imana aya ndiko ndavuga na yanyu. Prophecy is the word of God. Ubuvugishwa n'ijambo ry'Uhoraho. Prophecy is the word of God. Ubuvugishwa n'ijambo So I ry'Uhoraho. move in your mother's side. Nagendagenze ku ruhande rwa mama wawe. Bandanije kuri your mother's side. As I continue to your mother's side, Enganye ngiye mu I'm aho moving. yakomotse. It means where she I came see from, some things. ndabona ikintu. I see some things. Ndabona Ni ikintu. naho mbona yuko hariho ivyo bintu. Therefore I see there are those Bituma matters umuntu atagira hashika. that cause somebody to not Kubera reach ko any mbonye step. ibintu vyari connected Because I cyane see n'imiti things to be y'ikirundi canke connected, ibintu vy'imiti. uko no kuri with kuzuye Na bandanye canke nindire. mandanya prophet of Jesus With a witchcraft. Teri namwe Make one step, you, only one. Musigaye musimba sisi. Ni kubera biki. Teri ya kabiri. I just try. Na. Zosanga mu mirishengero ubabwiye ngo bajabuke kaburimbo bakayijabuka rimwe. Bakaba basitse. Ndaheza ubuzima bwanyu. I need to know about this too. In the name of Jesus. Are you there? Are you there? Are you there? Prophet, after you call ari umwana wa kabiri muri wa. Davizi namubwiye atari ntabwo Yes, go Can I deeper. prophesy like Prophesy. The prophet of Jesus. Ndaheza ubuzima bwanyu mu izina rya Oh yes, amen. In Jesus' name. You are watching Prophet of Jesus Joshua online. If you are blessed, make sure to subscribe On YouTube channel Joshua Prophet of Jesus and on Facebook Prophet of Jesus Joshua. for more updates. Stay tuned. Welcome.